batandukanye intore z'Imana turakoraniye ngaha mu ngoro y'umukama kuri uyu munsi w'Imana ugira 18 umwaka w'amasabamana A. Ni misa yo gukengurukira Imana iherezwa na Patiri Godefroid Bigirwa nayo. Ijambo ry'Imana tuzirikana uyu munsi ritwerekeza ku rukundo Imana yadukunze. Ubwo rukundo nta kiguzi bihwanye, rumara inzara n'inyota. Umusaseredoti twigina uyu munsi nawe yagize ati mu kwigana Pawulo Mweranda agira ati urukundo ruriyumanganya, urukundo rugenza runtu. Bene wacu, ingo twigaye ibicumuro byacu, tubashe kubinaza umukama n'umutima ugororotse. Ndirega ku Mana rugira byose, Imana rugira byose nitugirire ikigongwe, maze nyamara kuturekura ibicumuro byacu, iduhe ubuzima budahera.
inema ya mutima mweranda nayo nimurikira umusha wanje, maze nshobore kurangura neza amabanga yawe, nkorere eklezia yawe nayimukire nongere gukunda imyaka yose. Tubigusabishije Yesu Kristo umwana wawe ari we mukama wacu, we Mana musangiye ubuzima n'ingoma, hamwe na mutima mweranda no mu myaka yose. Ibyo dusoma mu gitabo cy'umuhanuzi Izaya. Iri rigumerewe n'umukama, yemwe mwebwe mwese munyotewe, nimwegere amazi n'uwo nyine adafise amahera. Nimuze mugure ingano murye, nimuze mugure ingano n'aho mwoba mutagira amahera. Musume uvinyu n'amata mutarinze kubigura. Ni kuki mutangira amahera ibitari ibyo kurya? Ni kuki muruhira ibitabahaza? Nimunyumvirize neza, mubone kurya neza, muzoheza muryoherwe n'imfungurwa zinuze. Nimutege amatwi kandi muzi wanje, mwumvirize ko muzobaho. Nzokungana namwe isezerano ryamaho, ndangure ubuntu bwagarikiye Dawudi. Iryo ijambo ry'umukama.
ninde azodukura ku rukundo rwa Kristo? Mbega n'amarushwa canke n'amaganya canke n'uruhamo canke n'inzara canke no kubura ico twambara canke n'amakuba canke n'inkota. Ariko muri ivyo vyose turatsinda kubera uwadukunze. Nkako ndemera ntakekereza ko atarupfu canke ubuzima, atabamarayika canke inganji, atanibiriho canke ibizoza, atabifise ububasha, atabiri mu kirere canke ibwina, atanikiremwa na kimwe kizoshobora kudukura urukundo rw'Imana rwamenyeshejwe muri Kristo Yesu umukama wacu. Iryo ni ijambo ry'umukama. Abeshaho kandi n'ijambo ryose rivuganwa n'Imana.
twashikirijwe na Matayo. Muri irya minsi Yesu yumvise ko Herodi yaciye umutwe Yohana Batista, aja mu bwato muri irya minsi Yesu yumvise ko Herodi yaciye umutwe wa Yohana Batista, aja mu bwato agenda ahantu mu gahinga ukwawe nyene. Abantu nabo baramuca inyuma, barakorana bava mu gisagara baramukurikira n'amaguru. Avuye mu bwato abona ishengero rinini rimutera ikigongwe, aca arakiza abantu babo bagwaye. Buriko buragoroba abigishwa baramwegera bamubwira bati, ahantu ni mu gahinga kandi burije, rekura abo bantu bari bakoranye kugira ngo baje mu bigwati aho bashobora kwigurira ibyo kurya. Nyamara Yesu ababwira ati, ntibikenewe ko bagenda, nimubahe mwebwe nyene ibyo bafungura. Nabo bamubwira bati, nta kintu kiri ngaha kiretse imikati 5 n'ifi 2. Ababwira ati, binzanire hano. Aje gutegeka ko bobicarika nyabantu hasi mu vyatsi, yakira nyabikate 5 na nyafi 2, yerekeje amaso mw'ijuru arakenguruka, amanyura ya mikate ayihereza abigishwa nabo bayihereza ishengero. Bose bararya kandi barahaga. Hanyuma batwara ivyari vyasigaye ku bimanyu vya mikate, vyari ibiseke 12 vyuzuye. Abari bariye bari abagabo 5,000 hatarimwo abagore n'abana. Iyo ni ijambo ry'Umukama. Bavukanye intore z'Imana mwese, tugire Kristo. Turahejeje kumva iby'Umukama atugemanirije kuri uyu munsi w'Umukama wa 18 umwaka A, aho duhereza imisa y'ugukenguruka dufashijwe na Patiri Godefroid Bigirwanayo. Yaratuye akajambo azo kwama zirikana ubuzima bwe bw'umusaseredoti. Akajambo nako yagakuye mu ibaruwa rya mbere
ry'umutumwa Pawulo mweranda yandikiye Abakorinti ikigabane cya 13 akarongo ka 4. Urukundo ruriyumanganya, urukundo rugenza runtu. Twifashije rero bino bisomwa byeranda by'uyu munsi, aho biturangira ko urukundo rw'Imana ari urukundo rutagira ikiguzi. Urukundo Imana dukunze nta kiguzi bihwanye, rumara inzara n'inyota. Umukama agira ati nimuze mufungure. Imana iratugaburira tugahaga n'ata amafaranga twoba dufise. Icyo idushaka ko nuko twoyumviriza, kandi uyumvirije wese ararya neza akaryoherwa. Uje Mukama ararya akaryoherwa. No mu mihana iwacu wateguye neza imfungurwa ugafungura ukaryoherwa, wumva akanyamuneza muri wewe, ukumva ko ufise amagara meza. Imana rero iratugaburira. Umuhanuzi Izaya yatangaje ijese ubutumire bwo guhabwa ubuzima ata mafaranga, ata na kimwe turishe. Abarundi barayamaze bati Imana iraguha ntimugura. Imana iraduha ubuzima, Imana iraduha ubukristo, mbere ikaduha no kuramba. Kwa ruririmbo bakunda kuririmba, umupatira abangahe bakunda kuririmba bose, gira ati iyo Mana ndayishemeze. Ubuzima niyo yamumpaye, ubukristo niyo yamumpaye, gushika niyo yabimpaye. Mwese ndazi muramuzi. Namwe nawe ariyizi. Imana rero yatugabira ibyiza byayo, kandi ikabiduha umurava, tukarya tugahaga. Rero cyo kumenya akabanga Imana iduhishiye. Imana ibika aho duhamvya iyo tuyikundiye. Iyo tuyikundiye iraturonsa ibyo byiza. Imana ibika aho duhamvya iyo tuyikundiye, tukayegurira ubuzima bwacu bwose. Natwe nyene turategerezwa kwigana Imana mu buzima bwacu, mu gufashanya, mu gufasha abandi, na cyane cyane abataco birengeje, muri wa mutima w'urukundo rutagabanije Imana idukunda. Niho natwe tutubiriwe kwama twerekeza ibukama ubuzima bwacu mu kwitwararika abandi, tukabagaburira ibyiza, bakarya neza bakaryoherwa. Sinzi ngaha ni Murore aho ndaherukira hari imfungurwa batanga, sinzi ko n'uno munsi bakitanga bamwe bamwe. Narabasabye mubazane tubasabire bahinduke. Sinzi ko patiri mukuru mwabamuzaniye cyangwa abasaseredoti bari ngaha, iyo mfungurwa murayizi, siniko ndayivuga, kandi bayitanga bigegeje. None iyo mfungurwa abo mwumva bayitanga baba bashaka ko abantu barya neza bakaryoherwa. Reka ndabidudurire ko iryashano bakunda gutanga hariya mu mihana iwacu, no mu bubari ngo biramaze gushikayo. Umukama n'umunsi aradukebuye twese, mucyo muza guhereza agasabisho musabira bakigendera muri iyo ngendo. Hagutanga ibiryoshe bagatanga ibyica, hagutanga ibitanga ubuzima bagatanga ibibifutanya. Abo rero Umukama bagiriye ikigongo, kandi aberekeye rwa rukundo rutagabanije akunda abantu bose. Imana rero iraca kuri twebwe ngo natwe turangure ishaka ryayo,
na nyakubahwa Patiri Godefroid Bigirwa nayo yaratoye neza icivugo azokwama yishimikiza mu buzima bwiwe, ashimikira ku urukundo rwiyumanganya, urukundo rugenza runtu. Iyo ngingo yakuye mu matazirano y'urukundo nakaryo nawe yari yaronse akazirikana akabona ibanga ry'umusaseredoti aho rimwerekeza, nukuba wa wundi atanga atitangira itama mu kwama agaburira abajejwe ivyiza umukama yamuhaye ngo abavotorere. Ivyo bidushikana ku ngingo y'ukwemera ko mu rukundo rw'Imana turatsinda. Ukwemera tudatirigana, tudahiririma mu rukundo rw'Imana, rwa rukundo rutangaje, rwa rukundo rudatsindwa, niho tuzoheza twama twegutiye umukama. Ni naho kandi muzoguma mwerekeza mu bisabisho byanyu bya misi yose uyu musaseredoti yadukoranije. Ntiyadukoranije ngo atwereke ko yamaze kuba patiri ahambaye ari igihangange, ubwo yadukoranije kugira ngo duhereze ino mwuka, adufashe guhereza ino mwuka, akengurukira Imana natwe tukengurukira Imana, kandi ayiherereje ngaho muri paruwase ashaka ko rugwaruka nabo nyene rumwihweza kugira ngo nabo bace mu makanda yiwe, hagire abafata iyo nzira yafashe babe abasaseredoti barangwa no gusukurira bene wabo mu rukundo rutagabanije. Pawulo mweranda rero nk'uko tubyumvise mu gisomwa cya kabiri aremeza cyane ko ivyo byose bihinda munsi y'ijuru ko atabubasha bifise kubw'urukundo Imana yadukunze, nta bubasha bidufise ko namba. Kubwa Yesu Kristo yadukunze agaherezako amaganya, uruhamo, inzara, ukubabara, intambara, amakuba n'inkota, ntacyo ushobora kudukura ku rukundo rw'Imana. Ukwemera ivyo rero tutakimanga, niho hashingiye ubukomezi n'umwizero, ni naho hashingiye iteka n'ibanga dutegerezwa kuzigama nk'abakristu. Mu nkuru nziza naho Yesu Kristo aragwijije imikate, abo yagaburiye nabo barariye barahaga. Turumva neza rero ko ibukama turya neza kandi tugahaga, kandi tumenye ko Yesu ntiyagize ubumaji, yarahanze ijuru arasenga. Natwe mu byo tuzokora byose twame turangwa n'igisabisho kugira ngo dukore ibishimwa n'Imana, wa mutima w'urukundo rutagabanije ari wo wama guturanga. Kandi twumvise Yesu ko ari umuntu w'impuhwe, yigize umuntu kugira ngo atwereke natwe nyine twokwigenza ngo dushushe nawe ivyo dutoranira bwa buzima budahera. Aha rero duca tubona ko aho Yesu agwirije imikate yatweretse rya hwaniro ry'abazomwegukira bose, bahereza isakaramento y'Ukaristiya, bagahereza inkuka y'urukiza, ngo baheze bashikire vya vyiza Imana ibagenera ku munsi ku munsi. Muri za mpuhwe z'umukama wacu Yesu Kristo yabanje gukiza abarwayi. Natwe n'uno munsi mu mahwaniro yacu aradukiza, akatugaburira, tugarya tugahaga. Twoca rero twisabira kugira ngo twabe dusangira n'abandi ntidusanganywe,
kuko Imana ishaka ko turangwa ico ciza turangwa no kwaba tugororokeye iyo Mana serukundo. Gusangira n'abandi ivyo dusanganywe ni isoko ry'imigisha. Akavuga mu Gifaransa, ariho benshi bavuga mu Gifaransa, tout partage est source d'abondance. None dusabikanya gute aho duherereye? Ngo nitwiruka muri byinshi tubahereza kuba abagendana uburuhe bw'iminsi yose. Twame twizigira Imana muri byose. Imana iraza mu buzima bwacu bwa minsi yose ikatugaburira tugahaza. Iradusanga muri bijya bitugoye, bijya bitugarije mu buzima, tugaheza tukakira ibyiza iyo Mana ituronkeje. Kiri twokura muri ino nyigisho y'uyu munsi muri ijambo ry'Imana nuko twotorora ibyifuzo byacu tuvyerekeza ku byiza Imana itugenera, la conversion de nos désirs. Imana itugenera ibyiza, Imana itugenera akanyamuneza, kandi uko ibitugenera niko natwe twokwama turondera kubigenera bene wacu. Gutyo rero tuzobaho mu bumwe bw'abana b'Imana. Ni nacyo n'uyu musaseredoti twomusabira igihe cyose ko aronse iteka, yatiwe mu iteka ryo kuba umusaseredoti musuku, azokwama akenurira abandi mu kubashikiriza ibyiza umukama azogucisha ku byose. No mu gisabisho aza kuririmba bita preface, araza kubiririmba muvyumvirize neza, mu kumusabira bayo muzofatira. Arihebera bene wabo, akabatungisha ijambo ry'Imana n'amasakaramentu, akabategurira inzimano ya Pasika. Ivyo nivyo bizokwama bimuraza ishinga igihe cyose. Si promotion n'umusuku wawe, muze mumwikumbagure ko mumusaba ivyo byiza umukama azomuronsa. Niwaje murondera ko akanoti ntakuzoronka, mugabo ifungurwa y'ijambo ry'Imana, amasakaramentu, inzimano za Pasika, ivyo niwe nta handi muzobikura. Tumusabire rero kugira ngo nawe aze yaba afise izo ngoga zo kubituronsa, ahubwo hakumurondera ko ivyo duteza imbere umubiri, haba ivyo tuzoronka tuzobimufashishe kugira ngo ashike na kure, ageze ibirenge kure, tugere Kristo. Jambo barashimike gatoya. Iyo tugabanya umusaseredoti muri paruwasi, nuko tumuhiki sinabisabye patiri mukuru naye kuzana ikiseke ngaha mugashira mu mwezi ivyo twobuha, mugabo ndazi muzovyiyumvira. Azomara iminsi ngaha imbere yuko umwongera ngo bikamutumwa hazomushira hose. Abakristu mwese ba paruwase, inshuti n'abagenzi, ico muze muciyumvire, muze mukigire, kandi kiramuhimbara, agahimbarwa rwose. Jari paruwase naciyemo yakure cane, nasanze bapanze ko umupatiri wabo bamugurira igendesho. Jewe murewe nacyo woterera agapati, jewe bigenzi ndirenganira, mugabo barabigize batugeza agiye guhereza imuka y'imisa kandi bizogenda neza, muzobishikaho, kandi ico kintu baragikoze. Namwe muzovyiyumvira rimwe rimwe, ariko mubigire. Turi kw'ishure rya Yesu, ndabakira Kagame kamwe kizozera sindabatevye. Hari umuntu yaratunze cane rwose, mugabo nta kanyamuneza ngo yarafise, n'amashure yarayize araminuza, mugabo nta kanyamuneza ngo yarafise ibibazo muri we, yarafise depression.
ahereza gufata ingingo yo kuja kwiyahura ati nanje kufise ibintu biriya mugabo numva umengo muri jewe mfise agasibe ku mutima. Aragenda arazinduka cane, umuntu umwe bahuye ubwa mbere yabonye aryohewe rwose. Uwo muntu nawe ari umushonyi w'ibirato aca aramubaza ngo ko baratubariza ikintu kimwe, none ko mbona wowe ufise akanyamuneza ntiwungabaniriza ko nagateye. Aca aramubwira ati jewe rero nkurikira ndakwereka akanyamuneza kawe. Bace bajana araraho amuraza ku gisegure yarara ku matera, iryo ni ishure rya mbere. Hanyuma mu gatondo ka kare aramuvyura vyuka ndamujana uje kubona hari akanyamuneza. Baca barazinduka aca mujana mu ngoro y'Imana baja mu misa. Bahejeje basohotse wa mutunzi abona ariko araramukanya n'abandi baryohewe bavuga ngo ca kirato cane barakigoroye sinkigenda ncumbagira. Baca barataha barashika imuhira, bukeye aca mujana ahashonera ibirato. Arashona abona abantu bose baza n'akanyamuneza, yakira amafaranga n'akanyamuneza. Hanyuma batashe abona abana abakuru n'abato bose bamuramutsa bagenda bahimbawe. Cyane ishure ntabwo nari bwaje, naho wotunga byinshi udafise umukama mu buzima bwawe wamana agasibe ku mutima. Naho wokene n'umukene nawe nyene adafise Imana mu buzima bwiwe, nawe nyene yamana agasibe ku mutima kugira ngo Imana yarambevye abandi bo. Natwe rero nk'abakristu twisabire kwama duhazwa n'Imana mu buzima bwacu bwose. Imana iratugaburira n'ata mafaranga dufise. Nitwaza kwakira Yesu mu Karistiya nta mafaranga dutanga. Twakira Imana mu buzima bwacu. Awabagira ngo jenzo banahereje namuhereje icyo uhereza kiragana no kwakira Imana iwawe mu buzima bwawe muri wewe. Hariho murabona baje kwakira Yesu mu Karistiya baca bongera bakunama, nibura mutarakwakira Yesu beje kumwakira muri wewe uce wifata neza, abo abandi nibo bokunamira ko babonye ko Yesu ari muri wewe. Tugere Kristo bana barabigira baje kwakira bona barunamye nubunama kumenya Yesu yamaze kushika, wewe ufate neza ugerende mujane mushikane n'imuhira babone icyahindutse muri wewe mu rugo. Wakire Yesu ugende ko Yesu niwe kanyamuneza, niwe agabura abantu bose bagahaga bakamana impuhwe, nawe ushikane mu rugo rwawe mu muryango ako kanyamuneza. Kandi iyo tuba twumviriza ijambo ry'Imana igihe cyose twebwe abakristu, hajya mu ngo nta ntambara twumvise, ugasanga umugabo n'umugore bashakiranye. Nageze kubabwira igihe kimwe umugabo n'umugore bari muri korali, muhira akabona ikintu bitagenze neza, gace bivuga ko akaririmbo bazi kuririmba karyoshye, ndazi umugabo n'umugore ntiboca mu ijwi rimwe, bagaca baririmba muri ayo majwi baririmba ryashavu rirahera, ugaca batanga urugero ukuti cyane cyane kibateye ikibazo. Uwakiriye Yesu rero uko yigenza. Muze rero tuzamukama kuri uyu munsi w'akanyamuneza, aho urukundo rw'Imana rutweretse ko tugabana ibyiza umurava. Imana iratuvotore, iratugemaniriza, igemaniriza abandi itagabanije. Tuvyakira ibyo byiza, tuzuriza tubeho neza ubuzima bwacu tugire Kristo. Bene wacu nidushire hamwe twese tutakambira umukama, atabaza abantu bose amahoro ku isi, kandi azobaronsa uburirwe mu ijuru.
kugira ngo umutima mweranda arose abongerere Eklezia ubutwari bwo gushingira intahe inkuru nziza mu mvugo no mu ngiro yabo, babone kubagirwa no kuyobora umuco wabashinze mu nzira y'urukundo n'amahoro. Tubisabe Umukama. kugira ngo abarongoye igihugu cyacu cy'u Burundi cyane cyane abakristu bategerere ko abakristu bahawe barungitswe gushikana umuco w'inkuru nziza mu nzego bashinzwe ubwo butungane, amahoro, urukundo n'iterambere bitsimbatare kuri bose. Bitubisaba Umukama. kugira ngo abababara ku mutima no ku mubiri ububabare bwabo ntibubatume bihebura, ariko bifatanya na Kristo yababaye ngo adukize, natwe aturonse umutima wo kubarimisha no kubunganira uko dushoboye kose. Tubisaba Umukama. bibagiza icyo bemeye, umutima mweranda abahishurire ubutwari bwo kubikwibuka ko batisimu yabagize umuco n'umunyu w'isi, baheze bamenyesha inkuru nziza mu mvugo no mu ngiro yabo. Tubisaba Umukama. Mana wamyeho Mukama Mana yacu, wowe bwirukiro n'amagara yacu, tega amatwi Eklezia yawe kwamamaza ibitumwe n'urukundo rugukomokako, turonse ibyo tugusaba turakwizigiye, tubigusabishije Yesu Kristo Mukama wacu.
ryanje ariryo rwanyu ishimwe n'Imana Data rugira byose. Mana ushobora byose kunda wakirira ishikanwa tuguhereje n'icyubahiro cyinshi maze kubwa Kristo wawe umusaseredoti n'inkuka umfashe nanjye natewe iteka no gusangira nawe umusaseredoti kugira ngo mubere isi yose ishikanwa rizima rigushika ku nyota tubigusabishije Yesu Kristo umwami wacu mu myaka yose.
buzima ni wowe bweranda nyabwo, ni wowe bweranda bwose bukomokako. Nico gituma tugusabye urubike mutima mweranda atagatifuza ibishikanwa bihinduke bitubere umubiri n'amaraso ya Yesu Kristo umukama wacu. Igihe bagira bamufate agira ngo batangure kubabara kuko abyishakiye, yafashe umukate arawumanyura ohereza abigishwa biwe avuga ati, akire murye mwese, iki n'umubiri wanje uzagutangwa ku bwanyu. Bamaze gufungura agira kwa kundi afata ikarisi yongera gukeguruka ayihereza abigishwa biwe avuga ati, akire munywe mwese, iyi ni ikarisi y'amaraso yanje, amaraso y'isezerano rishasha kandi rizokwamaho, aza gusheswa ku bwanyu no ku bwa benshi abakiza ibicumuro. Ivyo murabigire munyibuka. Mana bimani, mana yukwemera n'amatabaza. Turataka dushyize umutima mweranda dukoranyirize hamwe, aduhe umutima umwe udusanga umubiri n'amaraso. Ibuka mukama ekleziya yawe ari ku isi yose yuzuzemo urukundo. Ibuka papa wacu Leo wa 14, umwepiskopi wacu Hakimu Nambere n'abo bose bashinze umuryango w'abakristo. Ibuka kandi n'umusavyi wawe Patrick Godefroid ariko agukengurukira ingabire rwose serivisi nyene wamusangije. Munazima kino ukengurutsi y'Umukristo, gushimira ko wamufashije mu ndwara, harimo ukamuha abaganga n'umurwaza, ubu akaba ariko arakora bitende, agakengurukira nabo bose bamusigaye kandi bamufashije. Akira kandi ukengurutsi y'Umukristo wo mu Rurira, gushimira ku bwiza agahengeshanya kugira uyu mubyeyi Gatemere agukengurukira kubera wamukirije umwana kandi akagusaba kubandanya umukiza, akongera gusabira n'abagizi ba nabi kubahindukiza. Uyu Mukristo wo mu Ruyaga ya mbere agukengurukira kubwiza umugiriye, ukamuba hafi umuvyeyi kandi ukongera agusaba umwongerereze mu kwemera. Uyu Mukristo wo mu Manzira ukengurukira ko wamukijije indwara yaragwaye, yongera gusaba ngo ubandanye umukiza kandi umukirize n'abiwe. Uyu Mukristo kandi abakristo b'u Manzira kandi bagize noveni itorwa, basabira abatumwa
kugira ngo abatumva nako ibintu gisabisho ca novene ngo bumve akamaro kacu, kugira ngo nabo bagabane ivyo vyiza. Uru rugo rw'ubuhimba rukengurukira kubera wabakirije umwana, bongera bisabira ubukomezi bwa Mutima Mweranda ngo bashobore kuzigama neza indagano z'abakristu. Uyu mukristu nyabugeni nawene asabira aba barwayi Babiri na Cumi na Mariya Rubiza Mukahamasi barwaye kugira ngo ubakize. Mana nzima bakira kandi abawe barengutse, Mariya Musaguye hamwe n'aba muryango w'ubusaserdoti mushasha, Ferdinando Makiro, Ignasi Bonimana, Petero Ndabahizi, Andrea Rukanura Maso, Asikare Rukirahigo hamwe na Cecile Mukarusine bari baremeye kubatizwa, bakishushanya batyo umwana we yadupfiriye bari basangire n'izuka. Ibuka kandi bene wacu bamaze kurenguka bakwitabye bizigiye kuzuka. Ibuka nabo bamaze gusezera iyi si bakiri iwawe, bambe mu muco ubuye n'amazu bwawe. turitakambye twese uze dusangire nawe ubuzima budahera, bame tukundi naza turi kumwe na Mariya muhimbazwa nyina w'Imana na Yosefu iwe n'abatumwa n'abiranda bose baje kuri iyi si ari abatoni bawe. Turi gusabishije Yesu Kristu umukama wacu. Kubwiwe hamwe nawe no muri we nyene n'ubutegetera gusengwa, Mana Data mushobora byose, hamwe na Mutima Mutagatifu, wongere urinaze mu myaka yose. Nk'uko twabyigishijwe
wongera ku ekereziya yawe itabaza amahoro n'ubumwe maze ishaka ryawe rirambuke wewe Yeruzima n'ingoma yahakayose umuze twunakiranire mwana